Munzira y'amazimwe kuki ubuzima bwanje wanyemereye kuba munzira y'amazimwe munzira y'amazimwe munzira y'amazimwe munzira y'amazimwe. Sheri, reka dufate umwanya dushimira Imana. Nkuko imisho sinama ndabikubwira ni Imana n'inyuma yazo irakora. Mu buzima twari tubayeho nta muntu n'umwe yarazi neza yuko tuzoshika kuri bino bintu. Sinumva ukuntu nshimira Imana ingene yashoboye kudushikana ikaduhereza inzu nziza nk'iyi. Okay? Ubu twaba dufise umuduga wo kugenderamo. Nibuka nk'ikugutwara. Ingene abantu baguma batwenga ngo ntacyo tuzova twishikana. Numva nishimye cyane kuba twashoboye kuronka inzu nziza nk'iyi. Ni nziza pe kirarenze. Kibazo kubwiza bwa bwahindutse. Nimba ari kubera ari twaba mu twaba ahantu habi. Ubu nyine twamaze kuza kuba ahantu heza. Waciye usa neza cyane. Merci. Gusa nyene hari ahantu twahora tuba, hari ahantu hatagira amatara, gusa none ko turi matara meza. Ubwo ko agapokeza kaje kubera amatara. None amatara yene usanga murasa neza yene ko. Urajisheri mama chavura za kuturaba. Your mom? Yes. Your mom? Oh, okay, nta kibazo. So uze kuraba gusa kugira ngo uze kuraba mutegure ubwira umukozi nyene amutegurire nyene ifungurwa kugira aze kuronka ivyaryo. Hava ndamubwira ategure nyene vyiza rana ko twana ahantu heza ibintu vyiza nyene. Yeah. If you guys say yes, nobody can say no. Genda urabe genda ubwira umukozi kugira amutegurire mama. Sawa hireje kubiraba ndamubwira. Okay. Yeah. Come on, baby. You look good, baby. Yes. NAHAYO. Pesa? Mwana kutumia kwisoko mfanya dufisa abashitsi. Uje gusuma ikiro c'inyama, ikiro c'ubushaza, ugure n'ibiraya tugira amafiriti. Abashitsi baza baje guta amafaranga ahanye. Ivyo byose. Nawe ivyo birakuraba. Wegenda gure gusizo ndagutunya. Amanyasi yo yari. Kibazo. Kandi unyaruka. Mwabwe nangiye ko dano birato bya boss. Oya ivyo bantu vyihoze abo bashitsi bariruka. Shaka abashitsi bari. Ndambara abamarayika. Wewe ugiye genda nta bindi. Reka ngende. Ihamwe by'abarongozi. Oya urinda wewe. Ugurura ka boss, ugurura. Uvuye Gusuma afite yangu no munsi ni Maria. Umunsi tugira ibinono by'ingurube. Uno munsi turabe. reka kufora boss Utse ukumva. Kandi we ntandira ufise. Ufise ndakubwire basi. Utse kusigurira kuko umuceri. Kabisa. Oya genda. munzira y'amazimwe kuki ubuzima bwanje wanyemereye kuba munzira y'amazimwe munzira y'amazimwe aho no kubona amaso y'ungurure Arakumbuye mwene wabo. ndamukundiye gusa yamurana ugurura Nibiki none we. Nanga hani wanyu.
wakuru umukozi gahari wawe Kawinjira wewe ngukume nguri mugiye mu. Ngaje kwa mukuru wiyo. Je ntuzinga. Je ntuzinga. Iki. Kabira mbonanga. Ah. Banza mubwira amazina yanyu. Banza mubwira amazina yanyu. Umukozi wo ngaha nawe. Ndakume. Umukozi arantanga. Uje vuba wewe, uje vuba. Mutambiye amazina ntimwinjira. Wewe subutu. Oya ngaho uhaje vuba wewe, uhaje vuba ngaha. Uje kunyirukana rero. Urumva rero muje kunyirukana rero. Ni ku mugenzi wanje, uri mama wiwe wagira mutwe wewe. Uzakubwira kandi wewe. Ndawaga ketchup ntuzi. Ani soni wewe. Jira wewe. Oyo. Genda winje tsanga na wohere ha. Kinjira wenye. Enda wewe. mbamuvuye mu kayanza n'inzara muzana Baraza mukanya. Baraza mukanya. Banze muri ndero nene mwe kumuza muzanye n'amanyamani. Nene mwe mufise indero zingahe mwe? Abo batandero ugiye. Mugiye gutembera ahantu. nibatandara twize hamwe Nande? na wewe Mwebwe twakwinjira. Ngana. uragapfa Umviriza. Agasubuka kwinjira. Kwinjira mu Arega si wanyu uri umukozi. Iyi kamera bose byaza bose mwereka byose. Yasa kwihari. Ndaya mbaya. Ni uri dai. Asutwa. Wewe utakwirukana. Toka. Toka na wewe. Asutwa. Kwigire. Nimuva kuva muhasotse ngaha ni murindi. Toka. Hano hadarigira. None mabuja binjira mwe bagiye mutwara ati badodo. none ntibadodo nkakugu None kuba dazanye n'amanyamata. urakoze nani sano None bandigira ibintu none. abantu ikura kwitabura nabuze amatara y'imbuga watiro Nabihebye. abantu ikura kwitabura urashobora kunubwira Yagusohoka biraza kubagora. urakwirukana kandi wabuze indero wewe Nakwereka video. wewe no gusi turabiheza Nibo bandude. turabiheza Umukozi wa ntanderagira. ndakwirukana Ndatereka boss. naye bose abanye wakutura uture kwezi mbariso ahubwo eka na nuwo musatsi uboneka ntaba nize hatara Ati simba oya ko. nta kintu nyine Kanyo gato. nawe Umukozi wa ntanderagira. Munzira y'amazimwe Nanya wimukiye ngaho yavuye hari. ego shawo ubuzima ni sawa ni sawa kuyitashira Ahebuye mpezagira umukwemana mbega mubari ngaho cyane. Yagiye kurondera. Mukamana yaramuhezagiye kweri yarondera roho. mini gute kutavuga wapi jenda kuja mkuzi wa nyimbarire mu ntuzeri ujyanye ni kameze cyangwa mukwimwirere sinzi iyo twamutoraguye Ariko ni mushasha. gusa arahamaze iminsi Komwe nkora hatari urya. oya ujya wa mbere twaramwirukana Ngaya umugaya yarameze neza kandi ntagorana kwinjira. oya gusa ujya ntahagorana gusa arakora akazi neza Hatari. Igategeza kugorana bana ngaho gupfa kwinjira wewe wese. Oya. From. oya gusa n'ubwo yasuzuguriye ababyeyi abavandimwe Ese gupfa kwinjira wese. Barekura n'ababi bamwana. Abwa akabona kamukozi kweri naho mu mushwane namwaba. Tenda mutaho. None ngaha guca arimo yugurure bari bose. Oya kugurura. Yo yava yugurura n'ababi bantu. Urabona ko Hari kamera de security. Umuntu ashaka kwinjira ajya gukorana. bayifise. Wewe utabyiramiye ibyo ngaha. Mara umukozi ntibaguhende ntuzomwirukane. oya ujya sinomwirukana gusa arakora neza gusa nuko nyene yashwaniye abantu b'iwacu Muvyeyi. Namahoro gama. Namahoro. Karibu kandi waje. Mimi. Sawa. Namahoro. Karibu. Mama muraberewe cyane. Karibu kandi. Kwari kutazimanya abantu wone ubona ko basa nk'abashonje. Kandi mwageze urugendo runini musa nk'abashonje. We nayo. Nahayo. Sa! Wana. Wogomba abantu bahave bafira ngaha n'inzara. Babazi ivyo bari mu bagaburire. Ndayego.
oya tuzafata we nawe bose barakora kandi ibintu n'abitwiza nakubwiye babaze babaze ibyo banywa hamuco batekera bafungure sivyo babategera ningo banywa amazi none wo babaza icyo banywa rero cyo babwira ngo banywa amazi muntu w'iki ari byoroshe Abakozi mbere kwa rujanti date. ndetse ko batakugereza ico naco oya banyene papa babaze neza nawe jaba kuba baje nanti ntandiro bafise we yufise ni yari muntu w'iki kwanza rero uvuga ni njamukano uvuga ni njamukano zaratumwesha tari mwerefa Ndanira kandi abo baragita amatwi y'abagwayi okay nahaye genda urabe muri frigo ikinyobwa uza gusanga yaba cyubazanira hari ifanta n'amazi gusa sawa zarifana n'amazi nawe nyine imwe wayisangira awe sana amafana reka kuntu uraduteza isoni wewe hariya abakozi boga bose baragorana pardo gato yakuri ibintu bibaye sivyo reka babazanira ifana munywe muce mungira kandi mufungure nizere ko no muhira abandi bakomeye Eko barakomeye. okay ndabona na mimi akabiri gatangiye kuza sinzi ko bwa bunga bw'ubuyi bwaraheze kugira baze kubateka ubuyi boss nadizanye uyu akuze aca mu boss aba nabo bacha basangira kubera ari batuba reka nakubwira ikintu kimwe igihe narondera amafaranga twari kumwe sawa kandi ngaho iwanje birahari genda utana amafaranga n'uwo genda utana ifana zikwiriye abaza kunona boss zani ifana zikwiriye Arakumira. Tatu cyo twavuye wewe ni ubisuma wewe oh pardon urashobora ngenda bazanye turabanye turabyikorera andi bazokumara amazi kariya nawe ugomba kubona karibu munywe ndazi ko munyotewe murashobora kunywa kandi nimwaheza kunywa bace babarabira hari inyama babatekeye bace babahereza hama murakoze cyane hari ibintu ngiye kukira ku mashini mu nzu mu cyumba ndagaruse Achese batwumuse. cyane. Ntabwo natanga. Kandi kareba kibariye batararuhira byose. bakikinye ntibishimye Bagifise batararuhira inzu nk'iyi. Ntibishimye no mu mbere Umuntu akubwiye ngo ndakungurira ubuye. Niyo kutatwugururiye mbega wewe. sinzi kugaruka. Ariko gasi gatugana nako kutubwira ngo dutekere ngo tukashobora twarusha. Kwanza mama n'urufu nimba rugufana nyene ntabwo numwe turawo umwezi umwe mu juda tutari. oya miri kwe Nanse ntabwo ipfa n'amajana ngo nimba turamajana ikatuko nuko badutukira ngo twashobora tuvuye. Mwara mukeye. oya gabanyisha umwana wanje Abraza nyina mu ntabwo nta nisoni ntabwo nabwira. oya biganira na Asinu bishi mu mutwe akazi zamucana Navuze mama kagafara ntakonwa ujya mukozi aza kukanwa. Tororo nifana muzo dutahe. Oya mwana, nagenda. Ugeze muko wanje nzi yasuzuguye kujya kangaye mu nzu. Kubera mama yamanise amakara birabe atata nane. Ari bagira ngoka. Kama kubaye. oya Akuba kaje kangaye je nyine je ngo mukwe ngo mwiza ngo muhabwe n'umukobwa. Cyane niba mubwiye ngo tuje ngaha dufata nawe. Nuba gacyamereka dutangara. Yemereka tugende turumiwe. oya mama kweli oya nimwogenda reka hajya umuntu abafise ibintu byinshi mu mutwe abayiriwe mu kazi urumva nta kagaye byo nafise Ndabyumva ko akazi kahari kuko ntaba yarabirose yatiruka. Mugabo wanyeje nkaje umuvyeyi naje kukabagendera yafuma yagiriza n'iminota 2 akanyagisha n'iminota 2. Mugabo arabaje kumusuzugura mbwira ngo ndaje nashonje. Ngo nje ndimko ndahora ngo bantekerera ubu. numi ukura kusize muri saro ari uko wawe akaja kuryama nukuri ndaje natangaye cyane bwabo d'amafaranga atuma abantu bagara ku bantu numiwe naje ubwanje kazoga kwe ngaha nukuri bizocakura Hari bavugana ziba kwanza. Mama zo tuvuga muhira. Bari tugenga ngahari nyuma ngo batwokereje. Ariko mili oya
Unawase muragiye. Guma ngaho none. Reka ndo mbonye ndabibonye. Ndindira basi ndaguhede class. Mukama bana nayo dukwara turi. Ngahariyo. Bimenye. Mama tugende. Oke tugende. Nyarufasha ingo tugende. Tugende. Reka rumeze. Guma ngaho iruka. Ngena ndikambiye. Ngakambara. Mukore. Hoya none. Nengize mugije. Nashavuye gerashavuye. Unzira y'amazimwe Bagi. Unzira y'amazimwe Ama kore kutaje kumjira ungire ko wagiye. Ndeka ahubwo shande. Wego afashe mama wanje nabi. Ubabwire ngo bahuguye kweri wabonye ko batagirirwa bana. Ndakubaze kuba uhagaze uri hejuru yanjye. Oya byababaje nawe ntacu ufata n'abana. Uribuka tutararonka ibintu byose ukuntu badufashe. Mugubabwire ngo nibabaha inyama ngo ubuye wabonye banamzereye. Nenda kubaza we nkwambwiye ko mama wawe yuko ari waza kuza wenyene. Yari sabukuru yawe y'amavuko. Yari anniversaire ngaho muri ko twari dufise. Ikindi nakumenya yuko turi mu muji. Sawa? Mu gihe wari kumbwira ati ko haza kuza umuryango wawe wose. Najyo ngaca telefone umuryango wanje. Bose bagahurira ngaho. Wambwiye ko haza kuza mama wawe. Hagacaza abantu batatu. Wibira imitwi itatu nanga. Oya nene haje mama na mutoyi wanje n'umugenzi wanje. Yes, ifana zitatu. Turu imwe nanga 2014. Banyo zitanu nanga 2010. Nuva ko tuko turakonsoma. Uri bagiye hano twavuye. Iyo ntaba ingumye uno munsi ibi bintu byose ubona sinariko ndabifise. Hano turabuze amahera 3,000 byo kubuzima n'abantu batatu kweli. Ankora biwacu. Bizo ndakubwire kandi uwundi munsi imbere ko uzurazana umuntu ngaha zurambwira ati haza kuza abantu aba nkamenya nkagira economy. Sawa? Ugomba kumpombya. Ugomba kunsubiza ugomba usubize mu buzima bubi naciyemo. Oya naje sishaka kusa. Ote nahejeje kandi sinkeneye amajambo menshi. Uvagera usigara umwigisha. Urarondera abantu ubakoresha seminaire. Okay? Kandi je yomfasha ingingo sinkeneye kuzura shaka kuzura mvugirizamo. Hamekende nacho ndagokene muri chambre. Uje ko nakene muri chambre, sawa? Kanda. Ugeze ingo. Kandi kini nacho muri chambre ntugenda yo wamaze kuvyimba nk'igitumura cha desk. Ego. Relaxinga kwanza. Tuone. Mama, relaxinga kwanza. So nabatumye ko kugira ngo tuze kugirana inama ngaha kuko ari mene nakwiye jari kumuzinda rero niyo nashatse duhejeje inama tudusangira hamwe iyo mene. Rero nagomba turabire hamwe kuvyerekeye kampuni yacu muri uko kwezi guheze. Reka mereze kwanza umwana ni Madame Secrétaire ashobore kutubwira amafaranga twoba twarinjije muri kampuni yacu. Ahawe ikaze. Murakoze cyane kumpa ijambo. Kampani yacu gerageje kuraba ntiyungutse cyane nubwo ntazanye raporo muri telefone umenga ndabifise bike nobabwira incamake yavyo ngene vyagenze. Mu bisanzwe twaragurishije imodoka zirenga 10 ntizungutse cyane ko twagiye twunguka kuri imwe usanga hariko ko amahera make sinzi impamvu bose sinzi cyabaye tungutse amafaranga yose hamwe miliyoni 22. Imagine mu kwezi guheze twinjije ape prime miliyoni 50. Deje be urashaka kumbwira igituma uku kwezi mutinjije amafaranga menshi nkayo nuguhomba imisi yose uko umuntu aba yiteze ibyashara ko byunguka siko byunguka. Mugabo ntiwibagire yuko nabongeye imishahara kubera iki kugira mu nkorere neza. Ni gute ushobora kumbwira ukwezi guheze twunguke miliyoni 50 uku kwezi miliyoni 22 gusa bireka yuko wowe harusinziriye ko kutokora nk'abandi mwe mwari he mwakoze iki imiduga ishika kuri 10 tukunguka miliyoni 20. Why mugerageze murabe uku kwezi
mukore raba madame secrétaire kunakora aritanga agakora cyane madame secrétaire arakora cyane laba Belize nawe arakora muga mwebwe les hommes muri where are you les hommes ama toujours les dames mukavuga ngo abagore ngo ni bakora raba ukuntu abagore bakora neza muri he abahungu kose ndibaza yuko dukora kandi turagerageza kwitanga uko biri kose. Ikindi kiri kuntangaza bose nuko ndiko ndumva menga uri kuradufokera gose ngo ntabwo dukora abakobwa ngo nibo bakora gusa. Nibo bakora raba abakobwa kunu bakora baritaho wewe njijanga wewe umuduga turanguye 15 millions ukawugurisha 16 millions umva urafite ubwenge wewe. Donc mukuvuga ko murakoze mbanda bashimira kwanza kwa mujambo nanje mutwagwaye ahubwo twakubwiye twishure basi kana bishure imodoka ari wewe boss urashaka kudufata nabi nego abakobwa bo bafata. Okay nimani kona kufata nabi toka ndakuka makaki wakati ikenda birondera aho twari kumwe nawe basi ndisaba imbabazi kimwe gusa abakobwa baragonga imodoka nkuwo Neira nyagonze imodoka ari rya none ukugumushigikira nyaksida yabaye hama wowe gutana imiziki numva gusigaye usora n'indirimbo imiduga yuwanje ukagitwara mu clip. Imodoka jinagurije imodoka zibiri kandi imodoka zarungutse hari imodoka imwe yungutse miliyoni 3 gusa uri kwashikira abakobwa umashikira ngo barakora cyane muri abakoda nagira umwe avuga ko yagurishije imodoka nini sawa imiliyoni 3 yunguse mu muduga twaguze muri Prado twaguze miliyoni 150 haungutse iki 150 millions kunguka 3 millions c'est quoi ça ra uja mukobwa tara tuzanye umukiriya mwiza Belize uja mukiriya wawe uja muduga wungusanga muduga yawuguze 15 millions toi uranganga toi uranguye 10 millions 5 millions urabona Roda ugengo mwikosore bahungu mwikosore mukozi mutagomba kwikosora uburundi burafise abashomeri benshi okay nzobahindurira ndondera abandi turi kumwe yes hama nizere ko impene yahiye okay muce mugira muri munzu babagaburire munywe mutahe nimba takindi kibazo gihari mugana wabwiye uku kwezi tugomba gutangura mwikosore ndafise kibazo wewe wamana ibibazo ikintu kintangaza nuko abakobwa bagoma baduza imishahara umugore wanje akansumbya umushahara orarije nkora cyane cyangwa se abaturi kumwe bakora gose nibiki natubwire vema nanje birantangaza urumva mushaka kumenya igituma abakobwa baronka imishahara ikwiye umviriza nakubwiye ikintu kimwe Enoki gira ubwenge nk'ubwo umugore wawe arafite ubwenge cyane kandi niba ari ikintu ukwiye kuzura urashimira Imana kuko Imana yaguhaye umugore afite ubwenge umugore w'icyabwenge naje bafite umugore nk'uyu sinarikuba mfise iyi nzu gusa narikuba mfise amazi naje mba ndi mu babosi bambere abatunzi bambere nga mu gihugu yama mfise umugore nk'uyu ufite umugore afite ubwenge ntabana Belize arakora cyane okay nimwe akora cyane namwe bwezo bahemba turekane n'ivyo mwikosore nimugende babahe injya mufungure iyo mpene mujye nimwaheza kujya muce mutaha kandi secrétaire bose kuko baje mu nama ucurandikira 2022 umwe wese ayigito ego boss sawa Yaramhenze kero ujya ntaniki sindoga vrema gusamana uramubwira neza chanzo mubwira pe ndakuntu tubigenza mugana je mbona mwino bisatari heza kwe kubiki byari shaharaje mama n'abatoyi banje n'umugenzi wanje arabafata nabi nyene ujya bari kumwe n'abagiye ari mama wawe yaramubwiye nabi neranja kumabwira nabi akwa no kumbira cyamawe mujya ari mama wawe nuko nanjye mbabari nibaza ko abandi bashitse kandi
hagiye nyine urabona umucanga ngaha nyine imbese numva bana ni hatari nyine ubwenge bwashushe nyine niko ndi kugira amafungure kahe ate nawe warababwiye na nzosubira ko none nabonye ujya boss nyine menga cyane badakara abantu nyine atakunze badakara abantu nyine ngirabi cyo gituma nanje nabyitwaye mu kundi ariko nyine mbabarira nyine bazi ko bigoye arabasuzumira no kuri nanje birambabaza cyane ariko rero zuriga abantu bose baje ngahapana kumfata nabi kandi uko bizosubira umuntu wese wanyaduhaye kari haje abarungenze kwitwe rero uzuriga kana ngo ntabonzi canke iki bose bije kubafata neza mabuje ko nabonye boss ujya munsi waba yari yazanye abakozi kwatisha inama yari yicaranye n'umukobwa ninde kuri we ko bajya abandi bakozi bose bari bicaye kamera ariko baricarana shaje ngira ni umuntu akatere yibase yagize umusukatiri w'umukobwa kuri gatagize muri bajya abagabo kandi mbona nimwe baciye ubwenge oya cyasanga yashimye nyene umukobwa binavana n'ibintu nyene bimuri ruza cyane cyane rero intera amakenga ibintu nk'ibyo none wabonye bimeze gute je byaraniye amakenga oya siyo wari uri gusa byaraniye amakenga kandi yarabazimanye neza barajya baranywa Chimuga ntavyo yambwiye nuko yambwiye ko bahaje abantu baraje benshi bari bicaye hajya buzuye none badundikanye yaguma ngora ngo gira ibiki ngo bokeza inyama ngo bazanira amafana ngo gira ibiki rero urumva naba bashitse biwanje biwaka bafata neza rero nyine bagiye atanu ko bariye kandi nabiteguye hari nawe nyine amafana bayatajya ku meza narayanyoye je ndachezana nuko nifana ninjya ndazimita nizo nariye ubwo reka ngende basigaye barateka ari mukuza ngo ngende ndabe zomba ndagira mu sawa turasubiye ya poa sawa nta kibazo nimba umwana muza kuronka milioni 10 y'inyungu nta kibazo urabikorwa nyene poa my baby oui come on baby oui baby oui come on okay mama aragwaye cyane Chrome kandi urazigya ngo arebe ko uri mu karira kubw'ibyo rero ngo manakurungikana amafaranga kugira ngo atugene umushikeko okay ugende murabe kuko je nta mwanya mfite ari ibintu ngomba gukora gira ni ngoga witegure nene murungikira kuri ibi kashi urabona ivyoroshe none mbaka namuruke arakene presence y'abana biwe sawa arakene presence y'abana biwe aho je nahari wotegezwa kunserukira nega tamanya nari mfise ndakubaza warikura dandaza zo narikonda warikura kora iki ivyo bintu vyiwawe byinjiza amafaranga nga Tena musi nta mwanya mfise wo kujayo reka tumurungikire kuri ibi nakumviriza sindikonda ahubwo kandi sinokukubaza nitegeko jewe nk'umugabo lom ndategese ni oh my god kandi uracyari hejuru yanje navuze ikibembe sinavuze ikirundi wumva tena mwanya nifitiye wo kujayo bizo ndakubwire rero nimba ushaka ko nawe duhuza ndakubwira n'ingoga wambara ugende nakubwiye ati nta mwanya mfise wo kujayo nenanje ntunyumva hinge ndamurungikira nese amahera gusa ashaka sigaye mvuga ukamvugiriza sigaye mvuga ukampinga none nakubwiye nigenda singenda ndiko ndaharirana nawe makati mushenzi jana kubyo munyerekera n'ingoga ugende sawa sigaye mvuga ukamvugurira sawa nenda ego kweri urumva ugiye wambaye agapantaro urabanyishije umengugiye mu rubanza cyangwa ugiye ari abaetse babo bakubona none nakunguse kama mugende wambaye kunwa none size nahora nambara kwamba mutegeza kugenda wambaye ibikwembe kuva hasi no hejuru kagenda wikwijije okay genda utore de SAMMY okay mukaba tugenda umushira hey ubususu rero come on take hello
Umeze neza? Umeze neza? Ndashima boss. Yeah, umva nagomba nakubwire kugira ngo ngira nandike muri groupe muri ya groupe yo gukazi yuko uronse mission yo kuja hanze. Umugore wanje yagiye kuraba mama azomarayo nk'imisi 2. Sivyo hamucuza muhira. Okay? Ariko boss umugabo kweri nibaza kataza ku. No, nzakuvuga yuko ari mission ngoma nandike muri groupe mvuge yuko ari mission urgence yuko yihutirwa cyane, okay? Sawa naenda gukumbuye hama nugira ikibazo kandi nuko kwezi nzocinda kongereza undi mushahara nzokongereza ko 50. Sawa? Sawa, mwakoze. Poa ndishimye cyane. Ega ujya umuntu kumafungura ingimwe sometimes vyiza. Munzira y'amazimwe kuki